barahagurutse tugo turaririmba mbona baratukije amaboko urabona nyine nazo kurira boy nazo kurira ndavuga nti Mana yo mwijuru ndagusingije mu mutima navuga ati Yesu habwe icubahiro nyine icubahiro agira guca nyine icubahiro yadugije amaboko ndabane Imana habwe icubahiro niteka banteye ndabashimira n'ukuri baranteye iteka kandi bakomeze gushigikira n'abandi n'izindi mpano nyinshi ahubwo ushobora kuba utababona bancafuza ariko bancafuza barahari ubundi abo usanga nyene abagucafuza bari kure barahari ahubwo nshima Imana ko niyo bagirageje kubikora abantu batabiha agaciro ahubwo nico novuga niyo bagirageje ko sometimes ari game rambyuka ngasanga umuntu yanditse Arvera ni maraya kandi ugasanga umuntu nituzinanye umuntu yanditse Arvera nubwo aririmba nyene buri muntu wese akandika ibintu bihuye n'ukubwenge bwe naho ubwenge bwe bugera cyangwa bihuye n'intego y'ikintu runaka yashatse gushikako byaravuze yuko ahantu wahora utaguzwe nyene burundu kugira ushobore kuja muri Wema Entertainment bisigura yuko Wema Entertainment yoba igiheranye aho wahora kwera ko hari amafaranga kanaka azotangwa aho wahoze ukorera ibikorwa novuga yuko ni imwe mu ma studio twarakubonye kwa Cizo ariko warakorana na studio ya Peniere yitwa Peniere Kamikazi yahozemo ba Monia Frere n'abandi batandukanye Mirire Makers biravuga yuko hari amafaranga atatanzwe muri Mirire Makers kugira neza na neza witwe burundu umwana wawe ma entertainment hari cyo bivuga ko harabari bavuze ko wabujije gukina filme ngo wahagaritse management yawe inshashi yakubuje ati udusuye kukubona muri cinema aba makuru yo mu banyuze muze mwatwibariza ntimuze murayabaza ntimuze murayumva hanze muze murayatwibariza Yose kandi baramutse ndabifurize ibihe vyiza na cyane muri gwa rukundo ndababwire ko ndabakunda cyane. This is Star TV all the from Burundi, all the from East Africa ndetse no kwisi yose. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me, if you don't I don't care. Shigikira ibikorwa bica kuri Star TV ndetse niba bari bagikora sabone kuri Star TV ikore wihuse cyane kugira tubananye gukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV. Imana ibahezagire cyane mwebwe mwafashe uno mwanya mugakurikirana kino kiganiro mwebwe mwafashe agatebe mugashira hajya mugafata telefone yanyu mukagura tumega mukaraba kino kiganiro aho muri hose mwubahwe ndabifuriza umurango mwiza bari ku murango abari mwijoro nabo kandi ndabifurize ijoro ryiza abari ku bikorwa nabo ndabifurize ibikorwa vyiza mwebwe bwa Star TV turi kumwe n'umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana indirimbo nziza cyane indirimbo novuga yuko mu bantu zirahari indirimbo novuga yuko bitaba vyoroshe yuko uri umuririmbyi mpimbazamana na cyane cyane mu Burundi kushora kuririmba indirimbo ikaja mu bantu ariko wewe yarabikoze Imana irabikora indirimbo ziri mu bantu turaziririmba haba mu tubare bashobora kuyishiramo tugatamba ibintu bikagenda fresh Arvera sava sava amakuru y'imisi musista wanje meza cyane ndashima Imana sha imisi yari myinshi tutabonana yari myinshi cyane ariko nibaza yuko Imana yabikoze turasubira turahura none ibintu biragenda neza cyane Imana ni nziza kandi bavuga ati ngo wizeye Imana ntacabura nego ndarabasima bisanga mikro yawe nayizimije akamiko kariko karaka nta kibazo aho ni sawa bavuga ati uwizeye Imana iramuhuza na buri muntu wese kandi iyo wizeye Imana ngo murahura oya inavuga ngo niyigwisha imvura mu beza nababi bivuze ngo imvura iguye igwira abantu bose ntabwo Imana irobanura gusa nivyo vuze navyo nivyo wizeye Imana nta kintu akimashobora kubura kandi ngo Imana ushatse murahura cyane kandi niyo usavye Imana ikakwima burya n'igisubizo c'Imana Imana iyo usavye ikintu nikiguhe hajya naho haba harimo imvugo y'Imana nuko bibona ico kintu atari ciza kuri wowe hari wavuze ati ngo urashobora no kuronka ikintu Imana ikakiguha utari bwayisaba ico kintu ugasanga ntiwari bwabone yuko ukeneye ico kintu ariko umunsi mwubonye ko ugikeneye ukacusanga Imana yarakiguha ukacuvuga ati wow Imana iramenye ibyo abantu baba bakeneye ugiye kubira ba Starboy 70% y'ubuzima tubayeho ibintu byose dufise ntitwabisavye Imana Imana yabiduhaye kuko ibona igihe cyabyo gikwiriye kubiduhereza niyo mpamvu niyo jewe ngomba gusenga kenshi ndakunda gusenga nshima gusumba gusaba yes ni Arvera turi kumwe igihe kirekire tudakorana ariko nibaza yuko wampuma umwanya uko biri kose mu gihe uhari reka tumanze turamutse abakunzi ba Star TV na cyane cyane ko tumenyereye haba mu Burundi sinzi ibihugu by'ahandi ariko ndazi ko mu Burundi ugezana uravuga ati hoji
ukanasura abantu cyangwa ukanabaramutsa reka tumaze turamutsa abakunzi ba Star TV kumburengera bari bagukumbuye. Abakunzi ba Star TV mwaramutse kuba nari mu gitondo muhinga mu mwiza buri muntu wese amasaha agezemo ndamuramukije amahoro y'Imana bane nawe. Yes, buri muntu wese nibaza ko ari hano tugatuyage na Alvera umwe mu baririmbyi basanga baririmba indirimbo mpimbaza Imana naje ubwanje mundi bikorwa vyiwe. Okay. Ibikorwa vyawe biragaragara ukaduhereza indirimbo bikagenda fresh tukaryoherwa bamwe tukinjira muri mpwema. Amen. Imana yabicubahiro. Yego. Yes, ni Alvera ndahera kuri ku munsi mukuru w'abamama wari umunsi mukuru abigemeno uvuga yuko bose bahimbaza kuri Alvera iyo hageze umunsi mukuru wa Louis Mars kuri wa atahura iki imbere yuko tujya mu bindi bibazo bitandukanye. Uyu mwaka niwo mwaka wa mbere kuva nabaho mpimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi. Ni wari uhimbaza. Oya. Nukuvuga sinahora mbanda nahora ndawubona mwasi nari bwo menye ngo uvuga iki uhimbazwa gute biba bimeze gute. Uyu mwaka niwo mwaka nashoboye nanje kuwuhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi. Ya kandi nasanze ari ibintu byiza. Nyakubahwa umuvyeyi wacu niwe yaravuze aravuga ngo nta wita umunsi mukuru w'abakenyezi ahubwo awita umunsi waharaniwe agateka ko mukenyezi. Ego. Yes, tukiraho nyene habonetse n'amasanamu wambaye ikanzu. Novuga yuko ni kanzu yari muri style itamenyerewe. Before yuko ndakubaza ibindi bibazo wakwambise ninde ike kanzu? Nabonye style ndavuga ati umwana Alvera yaducumisemo akantu. Iriya muzu nambitswe n'umuntu w'Igitega yitwa Belize. Ni umustiliste w'Igitega. Abanyagitega barashoboye n'ukuri. Nanje uriya muntu yanyambise iriya muzu naratangaye. Navuze ati Alvera aradutahemo kabisa. I remember namuronde ari mwijoro. Namuronde ari mwijoro kandi nahise programa yuko 7h30 du matin nzoba nashitse kuri stade. Nzoba namaze kwinjira muri stade kubera baba ariko barategura defile. Rero umva namurondeye mwijoro ndamuhiga icapo cyo cy'ibintu nzoba ngiyemo hama wenyene aravuga ati bitewe n'ahantu zobwiye n'ibintu zobwiyemo reka ndakwambika uko. Okay, shout out to Belize ari hose Igitega. Belize Igitega n'umustiliste mwiza Imana imuhe umugisha cyane. Imana imuheza gira hano nizi myaka ine nanje ndahazi Igitega. Hari abantu beza cyane. Yes, tukiraho nyene reka tuve ku myambarire wari wambaye ariko imyambarire wari uyambaye bivanye n'ahantu ugiye kuja. Nibaza yuko gwari urubanza rudasanzwe imbere yuko nza kukubaza ibindi bibazo bitandukanye. Hari benshi babonye amasanamu barabona amafoto uri ku kibuga neza na neza ikibuga Stade Ngoma Gitega ariko hari abantu bifuza kumenya mbega Alvera yari hajya mu bikorwa ivyahe yari yaha ubutumire byari bimeze gute kugira neza na neza isanamu ya Alvera for the first time uje guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi muri rusangi byari bimeze gute kuri Alvera yagiye hajya afise ubutumire nyabaki yagiye hajya yiteguye gute tumaze tumenye before ivyo ibindi bibazo nibaza ko bizakoza mu nyuma kubera ko hari benshi babonye amasanamu batamenye iki sanamu yari. Okay, nukuvuga Louis Mars nari nagiriwe ibakwe ndizegwa na bamwe mu bantu bari bajeje gutegura ujya munsi mukuru mu gihugu baranyizera barambwira bati turakeneye nk'umuririmbyi kaze kudukorera indirimbo y'uyu mwaka yahayagiza umukenyezi. Bampereza icivugo ndagenda ndandika indirimbo ndayikora ngira ko ndanashimira Diwan ari mu bantu bamfashije cyane kugira ngo hajya twamunafise gitari bakavuga ngo mugira mukore featuring. Abantu benshi bari bazi yuko ari featuring twariko turakora. Oya ntabwo ari featuring twako turakora ahubwo nico gikorwa twariko turakora ari mu bantu bamfashije baragishiramo kwandika lyrics n'umudiho gutora umudiho dushobora kuyiririmbamo na Chizo Boy pembe na Chizo yakorewe muri CB Music. Niyo mitwe itatu yicaye turavuga tutireka dukora igikorwa kimeze uko turakirealiza. Imana imuhezagire cyane Diwan. Indirimbo ngiyo urayanditse reka indirimbo ndayandika ndayijana ndayishikana barambwira bati turifuza rero ko watubera umustar w'umuzi ku munsi wa Louis Mars ukazoza ukaturirimbira ukazo performinga iyi ndirimbo imbere y'abantu. Twabonye amasanamu muri kumwe na Pierre Nkurikiye kandi hajya ahantu hari abategesi benshi batandukanye cyane. Kuri Alvera for the first time yumva ati azoja guperforminga imbere y'abakuru nkanye n'icubahira ari hajya ba Pierre Nkurikiye n'abandi batandukanye twabonye muri kumwe ni kusanamu nziza cyane. Alvera yakiriye gute nk'umuntu akora indirimbo mpimbaza Imana
izo ndoto bishobora kuba ngombwa wari uzifise cyangwa utari uzifise wumvise ko ugiye guperforming imbere y'abantu b'abakuru nk'abajya bagize igihugu cyacu cy'u Burundi muri Aruvera hazi iki my brother ndakubwije ukuri naragize ubwoba urumva naragize ubwoba numva umenga sindabishoboye hari kibanza umuntu ashobora kugushiramo ariko wowe ugiye kucipimamwo ngo wumvirize ukumva umenga ico kibanza kucicaramo umenga ntibikunda namba mfise ubwoba nkumva sifise ijambo ushobora kuzovuga imbere y'abajya abantu nkumva simfise uburyo nzo kwifata imbere yabo ariko ari indirimbo mperuka gusohora niyo ndirimbo ya nyuma iheruka gusohoka muri uyu mwaka indirimbo ivuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we yacu tinya genda uko inkomezi zawe zingana iyo ndirimbo narayiririmbye uwo munsi ndavuga nti ebana jewe ndagiye ubwoba buragiye ndabizi ko Imana ikume nanje iyo opportunity ubundi twe bakunda kutwigisha bakatubira ngo nta mwana n'umuntu yokwimvira ko atari Imana yakwimviriyeko nafashe amahirwe ko ari Imana yampaye ndavuga nubwo Imana impaye amahirwe nuko izi impamvu yampaye kandi nuko ibona ko nzobishobora reka rero ndayizereremo atari uko nshoboye ndagiye ya ndashika muri stade nahuriye n'abantu benshi n'amahirwe nabonye adasanzwe gusa ndashima Imana yarakoze ubundi turadandaza tukabona amafaranga ariko ugasanga turadandaje tubonye ayo mafaranga ugasanga amafaranga ntacyo atumariye reka tuvuge yuko Aruvera yungutse mbega kuvyo yungutse hajya hari cyo byamumariye after bijya bikorwa byabaye hajya reconnection waronse hajya uno munsi hari cyo biriko biramarira ubuzima bwa Aruvera ubutsinzi bwa mbere umuntu agira bukomeye n'abantu Starboy wowe ndagufise hari ibintu bimwe bimwe bidashobora gupfa mu gihe wowe tuzinanye uri inshuti yanje tuganira runaka ndamufise hari ibintu bimwe bidashobora gupfa kandi even nibikorwa ubukora kugira ngo byaguke bitera imbere nuko ufisa ubufise abantu rero uriya musi naro Imana yampaye abantu yamaye abantu abo nagize amahirwe yo kuba twamenyanye twaramenyanye bamwe nasanze bari bananzi numva naco ni ikintu cyo gushimira Imana nabonye isana muri kumwe na Pierre Nkurikiye nari kumwe na ari foto nari kumwe na Pierre Nkurikiye ari nari kumwe na ministre de la solidarité ari yo nari kumwe na nagize amahirwe yo kuronka abantu benshi dushora ku ya ego yes byari byiza cyane byari binaryoshye ariko numva shaka kumenya ndumva ko wagerageje kuyumvira indirimbo washize ahagaragara ati ntugire ubwoba kabisa ubwoba burakuvamwo ukija guperforminga kuri stage novuga yuko ikikujwe n'abantu ni kibuga cy'umupira of course hano mu Burundi ntitumenyereye show ibera mu kibuga cy'umupira ariko ijya novuga yuko yari nka show ibereye mu kibuga cy'umupira umaze gutangura guperforminga nka Aruvera abantu mwari kumukominikana gute mu gihe wari kuri stage mu gihe abantu bari hari yakure bamwe hari abandi begereye communication yari imeze gute kuri Aruvera byari bigoye ubwa mbere ko ari nabwo bwa mbere nari shobe guhagarara imbere ko stade yari yuzuye kandi I think ijya stade yuzuye ngira ishobora kuba iyo jamo nk'abantu 2000 cyangwa 5000 urumva rero ubwo ari bwo bwa mbere je shobe kuririmba imbere y'abantu 2000 ubwo ari bwo bwa mbere peace no besha ariko Imana yaramfashije naragiye ndaririmba amahirwe ya mbere nagize nuko nasanzwe abantu bari bazi ibikorwa byanje hambavu iyo ndirimbo nari ngiye kurimba yari nshasha kuko nibigeze bayivuza bari banse kuyivuza aravuga ko iza kuvuga mu mwanya wayo wagenewe ariko izi n'indirimbo bari bazizi ku buryo ntihaguruka gusa wasanga umuntu nyene ahita amenya uriya ni runaka abantu nabonye ngo barize kubera babonye Aruvera n'indirimbo ziwe barakura moso zikwera umunezero udasanzwe ako nako burengeje ko narakabonye cyahari se namu yagaragaye nuko ntayifisa kuri telefone umuntu ari kuririmba indirimbo yawe yumva hezagiyo sinzi ko ari ivyisi Imana yamukoreye bituma yumva yokora moso sinzi ko ari indirimbo yamwogeje musiga amavuta impamvu turira ni nyinshi kandi nanje mporandira ni na Aruvera akunze kwerekana sentiment ziwe mukurira cyane kandi ubayeho nkanje ariko je mu buzima busanzwe biragoye ko ndira muri filme kenshi ariko no mu buzima busanzwe mporandira iyo ndize ikintu kiba cankoze ku mutima cyane ni n'umunsi wigera gukorerwa surprise nga kuri Gare du Nord nararize urakorora mosozi nararize kubera sinimvira ko abantu bashobora kwicara bakamara indwi yose bari muri groupe ariko baravugana tuzobigira uko tuzogura gift ni no sari ibintu bitangaje nararyohewe ndarira gufisha amasiko yo kubona umwami Mara nibazo ko bizomera ngezeyo Fisa amatsiko yo kubana na Vera
sinzuye umubiri nukuri nzobana barutse. Yes, uno munsi urimo mu baririmbyi novuga yuko wamaze kubona yuko hari abantu bagukunda bivanye n'ibikorwa vyawe uri kurakora uri kurashikiriza bene Burundi kwera kuno munsi urasora indirimbo mpimbazamana ariko n'ubu yisoreye wewe ubisoreye bene gihugu bamwe bumva ururimi rw'iwacu n'abatagumva bashobora kuyikoresha. So uno munsi numva shaka kumenya uno munsi wararimbye indirimbo uri kumwe n'abantu benshi kuri stade ndetse uramuna yuko indirimbo zawe bazizi. Nta project yari nka Alvera yo kuvuga ati kubera ikintu hotegura Alvera concert nkoranya abantu bashigikira imiziki dukore dutwara amafaranga nubwo ari indirimbo mpimbazamana bashigikire nanje n'umufukuro nk'ikintu bandanye kubaho. My brother rero ibyo bintu bisaba kwizera amukivamo ugatinyuka ukavuga uko biri kose nitaye kuri terendi ko uko imeze nitaye kukuba nitaye kubwoba numva afise ibyo bintu ndumva ashobora kubikora. Nibaza umunsi nzoba nabiteguye nzosaba abantu ndababwira nti ngiki gikorwa nagiteguye marahawe ikaze. Yego ubundi abantu basanga mugihe ntarakicarira ngo ndabyumvire kandi igihe nzoba nabiteguye sinzobitegura kumva zo gushaka amafaranga nzobitegura kumva zo kuba tuve kuri YouTube n'abantu dukunda kuririmbira kuri YouTube turondera umwanya twicarane n'abantu dufata umwanya wo guhimbaza Imana turi kumwe biriya bintu twara turabira kuri YouTube tubifatira umwanya za ndirimbo tuzihimbaze turi kumwe hama dutaye tubwira Imana ati Mana uno musi twaguhimbaje twakoze ico waturemeye. Ibyo ndabivuze kubera ko indirimbo zawe ziri mu bantu narabonye n'indirimbo umubavu ishobora gukwiza umuriyoni anytime kuko imaze kurenza 500 by'ama views. Nibaza ko yabaye indirimbo ya mbere yiwawe ironsa ama views menshi kuri YouTube. Niyo ya mbere ariko nibaza ko atari ya nyuma Imana izotera Imana izozana izindi. Ni indirimbo novuga yuko yakozwe mu buryo bwa professional kubera ko indirimbo z'Imana ntago bari ngombwa yuko tujya mu majarde ngaha n'ibitari. Biba biryoshe gukora indirimbo ugakora video uri kumwe n'abantu nka kujya muri guhimbaza Imana mu rusengero. All right. Bibaye na ngombwa bigakorerwa mu rusengero nka kujya bahamagara korali Alvera ashikiriye bagahita bafata video ariko niyo umuntu atabikoze agafata gitari nawe ntabakoze nabi biterwa n'igicapo cy'igikorwa ciwe. I mean ukuntu aba yashatse gukora igikorwa ciwe hari gihe nyene buriya buryo abari bwaba preferamo biterwa n'igicapo cy'indirimbo uko yashatse kuyikora. Yes uno munsi Alvera muhimbare nibaza ko washize indirimbo mu bavu ahagaragara jenga Starboy namaze kumenya yuko anytime ushobora gusinya muri Wema Entertainment. Indirimbo video maze kuja hagaragara niho bagiye kukugaragaza nk'umwe mu bagize Wema Entertainment. Ku munsi novuga bagushira official ku mugaragaro novuga yuko yaragerageje kwerekana umunezero nashimira abatandukanye urabaha amafaranga bamwe uragira icyo bahereje bamwe urabashimira ku muntu abandi urabaha amafaranga. Kuri Alvera gushimira umuntu bakoranye neza canke yamufashije bivuze iki kuko si bose mushobora gukorana ikintu yumve yoshimira umuntu yamukoreye iki yumve yoshimira umuntu yamufashije kino. Alvera kugira icyo akoze ku bantu bagize uruhara mu buzima bwiwe na cyane muri career yiwe ya music mpimbazamana. Starboy rero jewe ikintu maze kubona tugeze mu gihe c'iherezo aho rya jambo rivuga ngo urukundo rwa benshi ruzotimba rimaze gukora. Rero kubona umuntu muri iyi si akwitangira akagufata mu mugongo muri bino bihe atakintu na kimwe akuzeye ko ari kugira ngo akubone uteye imbere gusa biravunanye cyane. None ni gute uwo muntu wo muronka mu gihe ubizi neza ko agoye kuronka muri bino bihe hamukareka kumwituri neza kareka kumwereka ko wazirikanye ico yagukoreye. Jewe kiriya kintu nakoze yari ubundi sinashimye uko nari numva ashaka gushima ariko nye naho nagejeje amaboko narababwiye nti nukuri ndazirikana iciza mwankoreye nimba no musi shoboye gutera intambwe nkaja muri management nuko mwafatanya amaboko muransunika mukoreshejwe n'Imana kugira ngo ushobore kugira ahantu ngeze. Rero ndabashimiye mwarakoze cyane. Wambaje ngo gushima kuri jewe bisobanuye iki? Kuri jewe gushima bisobanuye umutima w'umuntu umutima wo kuzirikana buri muntu yarakwiye gushima ku kintu umuntu agukore nubwo ko barakantu gato. Ego yes nibaza ko uno munsi career urimo na cyane kuririmba indirimbo mpimbazamana hari aba prophet hari abaki novuga yuko ni bamwe mu bantu bakunze gucafuzwa. Uno munsi Alvera ntiturabona acafuzwa ku mbuga nkoranyambaga abavuga ati Alvera ni iki uno munsi ubikesha iki
kubona bitarashika ubona umuntu yadukiza ku mbuga avuga ati Alvera ashobora kuba aririmba zino ndirimba atari vyo arimwo Alvera n'ubu nibaza ko hama wabonye benshi bacafuzwa na cece n'abaprofete n'abandi batandukanye uno munsi ubikesha iki kubona Alvera bitarashika n'umunsi n'umwe acafuzwe kuri izo mbuga ahubwo ushobora kuba utababona abancafuza ariko abancafuza barahari ubundi abo usanga nyene abagucafuza bari kure barahari ahubwo nshima Imana ko niyo bagerageje kubikora abantu batabiha agaciro ahubwo nico novuga niyo bagerageje ko sometimes ari game rambyuka ngasanga umuntu yanditse Alvera ni maraya kandi ugasanga umuntu ntituzinanye umuntu yanditse Alvera nubwo aririmba nyene buri muntu wese akandika ibintu bihuye nuko ubwenge bwe naho ubwenge bwe bugera cyangwa bihuye n'intego y'ikintu runaka yashatse gushikako gusa nshima Imana kubera ko niyo bagerageje kubivuga nta gaciro kanini bigira mu bantu barabisoma bamwe bakambwira ati none kumuvuga hari ikintu muzinanye ko nyine abantu bakabitahura yego ubundi abari abantu babona tufise umunezero bagafata Starboy umva nta muntu urabona n'umuntu asenga wa muntu araraye yara kuri vyiza bakamuvuga nta muntu numwe muri iyi si ashobora kubura umuntu amuvuga meme na Jesus bavuga ati akoresha n'abadayimoni birato unagomba kugira umushefu kandi akoreshwa n'abadayimoni uyu muntu kunuku ibi nibi nta muntu numwe abura umuntu amuvuga nta muntu numwe muri iyi sabuze umuntu amuvugana hari n'ababona dufise umunezero agashika kuhindura umubabaro baba kabihindura kwishima kubukunda guseka kubukunda gutwenga abantu bakabihindura ko nyene gutwenga kwa wari ubwibone bwo mu mutima na post twabonye yaduhabuye iposti nyene uri gukomanta kuri post ya D1 ndakwemera iki abantu nyene barashika kubinsiguro ndende mugabo jihajya naravuga ati uriya mwana ashangira ifite urukundo nyene urya rukundo tuzi gw'Imana no urabona D1 jewe tuzinanye kuva kera tuzinanye ataranaje no muri iteka music twari humwe na Chizo twari tuzinanye na cyane cyane rero kusanzwe unabizi ko Chizo jewe niwe muntu yarasanzwe amfise kandi banakuranye na D1 nukuvuga twari dusanzwe tuzinanye ndamufata nka musaza wanje ni bisanzwe rero kuba nogenda kuri poste yiwe nkavuga nti courage my brother cyangwa ndika kikindi kintu nuko mbabona abantu babikomeje babigize ibyatari gusa kuri jewe bitewe n'ukuntu dusanzwe tuzinanye mba numva ari bisanzwe yes urasinya amasezerano muri Wema Entertainment numva shaka kumenya inyuma yo gusinya amasezerano utaranasinya n'amasezerano hari tandukaniro rihari hagati y'ivyo bintu bibiri cyane ndatuje meze neza mu mutima kubera nimba hari ikintu cyambere kituvuna twebwe abaririmbyi nukuba ufata umwanya ukandika indirimbo yawe after ugatekereza indimo yanje nayanditse nzoyiririmba gute nzokura amafaranga yo muri studio nzokura amafaranga yo gukora video ariko iyo ufite abantu bagufata ukuboko birakorohera uragenda usigara uhangana no kuvuga ngo reka ngerageze nze nkora igikorwa cyiza let me try nze nkora igikorwa cyiza ku buryo umuntu wese azokibona azovuga ati nkoze igikorwa cyiza ubwo ndashimira Wema Entertainment yaje ngisubiza cy'isengesho cyanje kandi numva ngo uno munsi ufatwa nk'umwana wawe Wema Warunera bivanye nuko wagiye muri management yiwe ufite igikundiro kidasanzwe akwereka urukundo rudasanzwe nukuri n'umuvyeyi ndi umukobwa we pe sishobora kubiharira ariko inyuma y'amasezerano wasinye na Wema Entertainment haravuzo byinshi bitandukanye abantu barapostinga Alvera inonuze nyino kontra ntakiri kumufasha ariko nanjye nkavuga ati ntakiri kumufasha gute umuntu yagukoreye video akagira iki kumbure bongera babiha yindi siguro je ntabiha ndazi yo post warayibonye but wait none je ngoma ngusabi ngoma ndakubaza yarameze ubwa mbere ngo ngoma ndakubaza ikibazo kimwe umuntu avuga ngo ikontra ntakije kumarira yimvira ko jewe ndikijuju kuba naremeye gusinya iyo kontra kandi nari bisante hano narindi urumva kandi ikindi ca kabiri nibamanze barindire jewe bari je nzoza kubabwira ngo kontra nasinye ntaco yamba ibintu vyagenze nawe ntibazi uburyo je ntibazi kontra nasinye ukuntu imeze ntibazi uburyo mbanye na management yanje ntibazi ukuntu tumeraniye ni wa mugani bakunda kuvuga kirundi ngo ukunze umwana wakukurusha abagomba kumugutwara sinzi ko mugano horo wumva ya na cyane ko umwana bakwiye gukundwa na nyina cyane akamukunda cyane kuruta abandi bose cyane ujya mwasamye ko baramugutwara simbona rero umuntu w'inyuma kuntu
aza akagirira impuhwe cyane umwana gusumba nyina amuhetse mu mugongo. Mm. Yego hariho abavyeyi b'ibifu usanga bibagora gufata neza abana babo ku buryo umuntu ashobora kubagirira impuhwe, ariko ku muvyeyi wa nyawe azi ico umwana asobanuye abasha kumufata neza uko bikwiriye. Ariko ari inkuru yigeze kuvugwa ati harabaye ihungabana ridasanzwe hagati y'abantu musanga mugize Wema. Bivuze iki rero? Urabona hariho n'abandi benshi, hariho wewe, hariho Rinogi Randi promoter babari n'abandi batandukanye. Harabaye kutumvikana hagati y'wanyu. Muri ico gihe Alvera habaye kutumvikana. Yari asanzwe ari mu batariko bumvikana canke we yagiye pembeni nkuririmba indirimbo mpimbaza Imana ati reka bino bintu ndabihereze amaso sindabihereze amatwi. Ahubwo nta nukutumvikana kwigeze kubaho. Umuntu yababwiye yarababeshe pe. Yaratubeshe. Biriya mwabonye kuri social media uwabipostinga niwe yarafise ikibazo, ariko twe twari tumeze neza. Uningira ariko arakuza imboga ziwe. Sinzi intego yabikoranye, ariko twe twari tumeze neza, n'ubu tumeze neza, nta kibazo twigeze tugira. Yego. Agasabune karaboneka. Nubwo tuburara dushima Imana. Utumera nkaho undi yavuga ati ngo no burara ngo nobwirirwa nkaburara ngo kubera ko yikundiye umukobwa mwiza. Bituma abwirirwa kaburara. Buryo n'ububeshi. Birashika Alvera mu buzima bwe busanzwe akaburara. Karadafunguye. Ndi mu masengesho. Yego. Ujya anyu udakora amasengesho cyangwa akora amafungo. Nicyo ikintu yahombye mu buzima. Cyane cyane nk'umukristo ni byiza gufata umwanya ukiyegereza Imana, ugasiga ibintu byose ukavuga ngo Mana ngo masige ibintu byose bijanye n'umubiri kugira ngo ndabe ko noza muri presence yawe ndakwegere no bico vugana nanje. Erega Starboy kwisonzesha uzi yuko muri runo rungano tugezemo no kubona umuntu yisonzesha telefone avuga atego basije wenda za kujya, ariko ngo manisonzeshe telefone uyu munsi wose ze kuri Rwanda ko ndasoma Bible. Uzi ko ubukoze ikintu gikomeye. Wowe washobora kuba ufite telefone ufite amamega ufite ibintu byose bikwiye telefone yuzuye umuriro kurikira telefone ikabandanya gukora. Ibaze ariko Starboy biragoye gusenga WhatsApp yuguruye nukuri, ariko byoshoboka gusenga WhatsApp yugaye ufite Bible mu minwe yawe. Gusa iciza ku muntu yobishobora so gufunga telefone gusa, urafunga byose ukavuga ati fasha umwanya wo kwigera Imana, ngiye kwiyiriza ubusa ndiko ndasengera ikintu runaka. Kuko uribukana Yesu Kristo igihe abigishwa be baza bakamubwira ngo impemu mbi twazirukanye zanka kugenda, yarababwiye ngo izo ntizijanwa n'ikindi atari gusenga no kwiyiriza ubusa. Uko biri kose hari abakora amasengesho n'umunsi ugasanga arasavye bintu nabironse kubera ko ataramenyereye amasengesho, aba yibaza yuko akoze amasengesho ubwo nyine aca bironka. Kuri uwo muntu bishikaga gukora amasengesho ntaronke ivyo bintu aba yakoreye amasengesho ni naka ikajambo canke message petit message ushobora kumuhereza. Le problème y'abantu ba kino gihe dukunda ivy'Imana iduha gusumba Imana. Kandi mu gihe twokunda Imana gusumba ivyiduha iyo duha nivyo tutayisavye. Sinzi ko gitahura ico kintu. Rero ntidukwiye gufata amasengesho kubera ko tugiye gusaba Imana. Tugiye gufata amasengesho tugiye gusaba imodoka, tugiye gusaba ivyo kwambara, tugiye gufata amasengesho kubera twumva tugomba kwegera Imana. Tukagira ubusabane, tukagira imigenderanire. Urumva? Tukamenya ngo Imana idushaka kwiki. Nk'umukristo dukwiye kugenda gute? Uzi yuko Starboy bigoye kubona muri kino gihe umuntu w'umukristo asengera iherezo ryewe. Uziko bigoye bivunanye kubona muri kino gihe umuntu ashobora kwigiriza ubusa ariko asengera gakiza. Asaba Imana imukomeze mu gakiza, asaba Imana imuhe kweza, asaba Imana imuhe kugira ingeso nziza. Beshi dusenga tuko tuvuga Mana ya visa yanje na passport yanje ntiraboneka, Mana wampaye permis ariko nturampa imodoka, Mana uzome kumenya ku ishure. Kandi tukirengagiza ko dufise imyaka myinshi twamenye mu ishure tutigeze twisonzesha. Dufise imyaka myinshi twariye tutisonzesheje, byinshi twaronse bamwe turabapagana. Dufise ibintu byinshi twaronse kandi ibi bintu tuko turisonzeshereza harabapagane hano hanze bariko babironka badasenze. Ugasanga guma yironkera kanoti cyane. Amuvuga ati none cyo kunsinga ko nabironka. Nzancaje umubanya guma yirira ibiki. Nuko urumva jewe mu kwizera kwanje mba numva amafaranga batayasengera ahubwo bayakorera. Mu kwizera kwanje.
mu kwizera kwanje mba numva imodoka batayisengera ahubwo bayikorera ukora hama Imana gusa ukayisaba iki ukayisaba umugisha ariko kugenda gufata iminsi 3 uri kusenga ubwira ngo Mana ndashaka imodoka uri mu cyumba cy'amasengesho undi mwana ariko arazengereza itomati kuri kotebu mba numva ivyo bintu bidahura ariko numvise wafasha amasengesho y'iminsi 3 uri kurabwira Imana ngo Mana nyeza Mana mbabara mfise icyaha cananiye guheba ndakwinginze ntabariga icanda giheba nukuri none nagufasha ayo masengesho tukayakorana Imana ikagutabara. Yes. Nanjye rero uransengera nkuri ibikorwa byinshi mbona amafaranga. Hoya amafaranga agenda yakorera. Muri bikorwa nyine ndabikorera. Je ni wagira umutwaro wo guheba nk'akayoga uzoze ndagusengera. Buri hari akayoga n'icyaha. Ubundi ahubwo ukanka kamukoresha nabi ni wari icyaha. Mwaragiye muri akajustifya shawe. Aho iyo mwaragiye muri akajustifya. Numva no kubaza kino kibazo haize imisi itari mike uvuye mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bari baza ko ushobora gukora yo collabo ikaje hagaragara kubera ko twabonye mu gihugu cy'u Rwanda wakiriwe neza ndetse n'ikiganiro watanze ni ikiganiro cyarabwe cyane twabonye n'amakomantere meza y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bivuze ngo ukukubona mu gihugu cy'u Rwanda byaduhaye uwundi muneza turavuga ati Alvera yo bagiye gushira hanze featuring ari kumwe n'umunyarwanda kanaka cyangwa umunyarwandakazi twitege iyo featuring kwira ahantu iri kwirategurwa cyane kwari yari visite nyene tukuri sanzwe like kumva ko ja mu kindi gihugu. Okay. Igihe nagenda mu Rwanda nari mfise igikorwa cyari kenjanye. Nari ngiye ari competition yari yabaye. Bari bangiriye ikizere ko nshobora kuba muri jury ya finale ya competition yari yabaririmbyi ba gospel. Imana yari yanteye iteka. Nshobora kuba muri jury nico gikorwa cyari kenjanye naragenda gikora after nari mfise n'abantu nari nifuza kubonana nabo. Urabizi yo ukeneye kubonana n'umuntu nuko bufise impamvu ukeneye kubonana nawe. Buriya collabo nubwo umuntu atova yayikoze urashobora kuyipanga ukavuga ati next time cyangwa igihe kiniki bitewe n'umwanya wacu guta tworohereza reka tuzokora ikindi gihe. Tuvuge kuzosubirayo anytime nyine I don't know gusa collabo iramuse hari nzobamenyesha muzobibona namwe. Indirimbo gusohoka. Bati nk'ubu habonetse umuntu aza ka supporting Alvera ati Alvera ndashobora kugufasha ugasubira mu Rwanda ukakora featuring no kanaka nkanyimenya byose ntacyo byo twara hoho muri ico gihe uri muri management bigenda gute kugira neza na neza agira icyakoze erega muri management ndimo ntabwo ari hinguriro ry'amafaranga ngo tuvuge bafise amafaranga yose ashoboka no kenera kugira ngo ushobore gukora ibikorwa nifuza rero ntivyahagaze kuba umuntu yofata mu mugongo umuntu wese yifuza kumfata mu mugongo arahawe ikaze adushigikire kubera ko nibaronka abantu babasahiriza bizona tworohera kuba twokora ibikorwa binini kandi vyagutse inkuru yo gusozera cyangwa ikibazo cyo gusozera kiravuga kiti ari amakuru y'amahera tuko turumva amakuru y'amahera tubwiye tuyumvise turayafata tukayazana mu kiganiro amakuru y'amahera aho y'amakuru y'amahera usanga umuntu yumva akavuga ati reka tukibaze nyene ubwite nyene ikibazo wo gishinze byaravuze yuko ahantu wahora utaguzwe nyene burundu kugira ushore kuja muri Wema Entertainment bisigura yuko Wema Entertainment yoba igiheranye aho wahora kwera ko ari amafaranga kanaka azotangwa aho wahoze ukorera ibikorwa novuga yuko ni imwe mu ma studio twarakubonye kwa Cizo ariko warakorana na studio ya Peniere yitwa Peniere Kamikazi yahozemo ba Monia Frere n'abandi batandukanye Mirire Makers biravuga yuko ari amafaranga atatanzwe muri Mirire Makers kugira neza na neza witwe burundu umwana wawe ma entertainment hari cyo bivuga ko ikintu kimwe nzi nuko abantu bose bamfashe mu mugongo ntibari ko barandandaza oya nta kontra mari mufitaniye sico ndiko ndavuga ahubwo ntibari ko barandandaza buri muntu wese yaterereyemo ikintu runaka mu gikorwa canje yagiterere kubera umutima w'urukundo ntiyari karandandaza rero niyo nagiye ntibaje kungura baraje barumvikana n'abari basanzwe bariko baramfasha baravugana bati aho mwari mugejeje mwo muduha natwe ko tumeze nk'abisumbuye gato natwe tukaraba ko twomupushinga ni habone kundi umuntu nawe amufata cyane ni yaba yarashitse azo ubundi bavuga ati ngo iyo wibarutse umwigeme ubu ufise inoti ifadika kubera ko umwigeme ashobora kukuviramo ikintu bakamukwa bagatanga inkwano nzi reka nkubwire Starboy listen Starboy nyumva urabona nizi nkwano batanga ngo bakoye umukobwa na wewe Starboy wewe mbwira amafaranga menshi uzokumugore wawe ayo mafaranga utwa menshi yotuma se w'umukobwa na nyina w'umukobwa bazoca bavuga ati bikwiranye n'umuntu
ariko turatanga tukavuga ati reka dutange inkwano miliyoni zitanu nawe yo bave miliyo nawe bakenzi none uziko zirya miliyoni zibiri uko 200 uko zitanga ariko muca mutangura kwiyumvira pati nini muzokora abantu muzotumira ivyombo byo mu nzu ibintu byose muzokenera mu rubanza ari amafaranga nta kintu akora urubanza ntabwo abaje ngo muje kuyagura umuntu nta mukobwa bagura ubundi umuvyeyi abavuga ati urazi ko hari umwigeme babwira ati wavyaye umwana wa mbere uvyara wa kabiri nuwa gatatu bataratanga inkwano acha iyo bitu umwana ubundi nagateka bahereza nagateka kugira ngo kubera ari umugenzo niko twabimenyereye mu Burundi nagakemanye batanga kugira ngo haboneka agateka mu muryango kandi ndizera neza ko entertainment ako gakemanye yaragatanze yego reka rero tuvuga abatanga amakuru y'amagi muyatange neza ubundi tuzobahamagara ngamutabizi akakemanye aho kari gakwiriye kuja entertainment yaragatanze yes mu gusozera numva orungika message ku bantu nubwo yuko baguhaye bakugiriye neza na neza baravuga ati uno mwigeme Aruvera reka tumuzane neza na neza mu guhimbaza Lewi Mars hano imbere ubona nyene icubahira ari hariya yambaye ishati y'igitenge na madame we premier dame ari pembe barahagurutse tugo turaririmba mbona baradugije amaboko urabona nyine icubahira ati nazo kurira ndavuga ni Mana yo mwijuru ndagusingije mu mutima navuga ati Yesu habwe icubahiro nyene icubahira agira guce nyene icubahira yadugije amaboko n'umugore wiwe numva ndabikunze ndabane Imana ihabwe icubahiro niteka banteye ndabashimira n'ukuri baranteye iteka kandi bakomeze gushigikira n'abandi n'izindi mpano nyinshi ku munsi mukuru bavuga ni le 1er mars le 1er juillet le 1er juillet baze barabundi muntu cyane baze bongere baguhamagare sha bahamagare muri stade cyangwa bahamagara undi muntu bamushigikire tugende twatwaye sonorisation imeze neza dutware sonorisation imeze neza turirimbe kandi bizogenda neza yes nibaza ko abakunzi ba Star TV bumva bomenye igiye gukurikira kuri Aruvera na cyane cyane muri bya bikorwa abahereza ijambere tugiye gusora sezo ya kabiri y'intore ntindi arabari bavuze ko wabujije gukina filme ngo wahagaritse management yawe inshashi yakubuje ati udusuye kukubona muri cinema aba makuru yo mu banyuze muze mwatwibariza ntimuze murayabaza ntimuze murayumva hanze muze murayatwibariza nije nabivuze ahubwo ko ngiye kugabanya umuvuduko muri filme ntabwo ari management yabivugije nije nabivuze ntigiye kugabanya umuvuduko muri filme ndibuka ko na post emeruka gusara navuze ngo iyi shobora kuba yanyuma I mean intore ntindi niyo nariko ndavuga rero tugiye gusora sezo ya kabiri y'intore ntindi mfise n'indirimbo shasha igiye gusohoka vuba cyane ndayizi ko abantu bazoyikunda okay narakrotiye album yanje ya mbere ndiko ndakora album ya kabiri yego okay reka ndagushimire cyane Aruvera ko nawe waduhereje umwanya namwe ndabashimiye cyane bikurikirana uko bokurikirana imboga zawe nabonye ufise n'abasabone bariko baraduga 72000 ejo dushobora gukwizijana 100 urumva nibikorwa vyiza no vuga yuko biriko birivugira cyane twifashijwe n'uwera w'Imana bawita wera w'Imana muranumva indirimbo bavuga ati uri wera w'Imana uruwera mana apa n'uruwera w'Imana none uwera w'Imana cyabande uruwera mana Imana irera uzomanze umenye kuvuga uruwera mana apa n'uruwera w'Imana nabimenye ndashobora kumufasha kandi congratulations nabonye warateye ivi ubundi nyene umuntu ashobora gufata decision mu buzima ako Starboy vyakugendeye gute twagiye vyakugendeye gute kugira nyene wumve umutima wawe urawemereye kubera ko mu basore bakunda inkumi nawe warimo ubundi na benshi mbona kubesha atakamaro kandi abona benshi twahebanye aba ex bahanje benshi bararongo umva hako boguma bambona je ntararongora ubundi nanje nategerezwa gufata decision nkavuga ati urazi yuko je musigaye mfata amafungo shanka kubita nk'iminsi 3 ne mu mafungo haleluya félicitations navuze ati abo twabeshanye bararongo babeshanye nanje ifo yuko nanje mfata decision nkavuga ati harageze nanje yuko mfata decision nukuri félicitations imwigoye gufata si ya bose reka ndagushimire cyane murakoze cyane bani ba Star TV it's another chance it's another beautiful day nibaza ko guhura namwe nakamaro kuri jewe guhura namwe nibikorwa vyiza na cyane cyane ndabazanira mukanshigikira uko byo bimeze kose murabishigikira Imana ibahezagire cyane thank you so much my name is Starboy and I support everybody kora sabone kuri Star TV kugira uzokwame uba uwa mbere ko nikorwa bica kuri Star TV ni Aruvera akora indirimbo ziryoshe zimeze neza guys zimeze fresh nimba ari abantu benshi batazi kugira recherche bandike Aruvera kugira babone ibikorwa vyiwe so ndaza guputinga link yiwe muri commentaire ya mbere ndaza kuyiduza hejuru hari ibintu bakunze kuvuga epingle
ukayikubita hariya hejuru muce muyinjiramo muraza kubona ibikorwa kubera ko si bose bakurikirana ibikorwa by'iwacu bakora sabone hari n'abatayikora bivanye nuko batazi kuyikora bivanye nuko batazi kugira recherche umuntu kubera ko twese dufise ubumenyi butandukanye so thank you so much mani bahezagire murakoze cyane